Numva ko nkwereka arakwemera umutahe. Hapo si ndo mtu au jaona mtu hapo sasa, mtu wa maana. Ndio nafikona muone. Mungu ari very important. Kisha sana kwambia kwatie hizo franga unaanza host. Kwa kuja kunutiyumvira. Kuja kutiyumvira rero. Kwa kubona kwa ujya niwe muntu uragukunda. Ujya niwe wa mugabo rero agukunda neza. Umuntu mwiza suguha ahubwo nukwereka ivyo yoguhaye yarikuye. Biva. Shera uko kose no kwibeshera. Tangura kubesha kandi ugatangura kwibeshera wewe nyene. Ibaze. Ongereza Yesu hehe. Wowe ure gukunda ivyo ubona. Ukuja gukunda ivyo utabona. Ego biriho. Obo Yesu canke iki byarabayeho niki. But nibyo utabonye utegereza gutangura kubibonera kuvyo ubona. Kuvyo ubona ivyo ubona nivyo bitegereza guha ivyizigiro byuko nibyo utabonye byarabayeho byariho kandi birashobora bashobora you still can connect with those. As a rasta sivyo n'urukundo ukuri n'ubwitonzi icishe bugufi ivyo bintu bitatu birakorana birajanye kandi bigomba kumera nkuko bisa mugabo nuko bikorana wabona urukundo ni ikintu kiri ukuri kidashaka akantu kariko kose kivangamwo na gato kivanzemwo na gato iki ubye rukundo cyaruhinduka bombe rero mugabo tutishijije ivyo bintu bitatu ndio bitegeza kwishimikiza urukundo ukuri ubu munyakuri umva cyancera kuri mengo umugabo nyamugabo n'umugabo avuga ukuri bakamarwanira ego trad yamagwanira amahoro oyi kibabaje kirengeje umugabo nyamugabo n'umugabo atabesha jewe urabona bijya bintu batubwira ngo kera ngo urabona ngo umwami yaravukana urubuto yego ngo muntu uzenya amasaka twambirishe ukweri jamen ibyo bintu please nimba n'umuntu uri wose ushobora kungwanya kora ko mvuze gutya anye mugabo ko n'ukuri je ukazoshaka kuzunziza ukuri poa sana kwanza nduryoherwa cyane kuri kuko nsize ukuri kazi mukuri guca muziko ariko nigusha nishobora guturira umucanwa ku mucanwa ni internationale haraba misisi hora bagenda hanze abandi narabiboneye cece nyene aragenda shise i Burayi nko muri France umuntu yagiye kubita show mugabo agiye kubita show kuririmbira abarundi baba muri France yego none wagiye kurimbira abarundi baba muri France iyo uco yita internationale ata mu Faransa numwe yaje muri iyo show yawe ataki murazoshaka murabe n'ama video yabo baje kugira mu Faransa canke England canke hehe canke ngo Australia canke Canada canke bakoreka video. Hello bakunzi ba Children Dreams kuri uyu munsi ndabaramukije cyane amahoro aho muherereye hose namwiriye mwaramutse ama tutibagiye kandi gushira ko subscribe share na comment kandi murabona no munsi kandi twongeye kubazanira mutumiri wanyu mukunda cyane ari wacu turamukunda cyane arabizi akora ibintu bimeze neza kuri uyu munsi rero hari ikintu tugiye kuyaga ko kandi ikintu gikomeye cyane mugene mudukurikirana hama turabaye ibintu bimeze neza cyane ariko reka tubaze tumuramutse imbere yuko dutangura cyose yoga man man turakurabikije cyane salute nanje ndabaramukije cyane mu izina ry'urukundo man muri yamabara n'amahoro muri bwa bumwe muri yamabara yose musanzwe muzi rasta kala turagoye kazi ngaha murakoze cyane gira kajabo tuko dukurikirana mwese mudukurikirana turashimye cyane kwa turi hano kandi namwe mushishikare mudukurikirana kuko niko kudushigikira and then hezagirwa cyane ego reka tutarandije ka twinjire mu kiganiro nyezina yoga man hari kibazo mfise cyane apana ni kibazo gusa maze imisi niyumvira ku bintu bijanye n'umuziki w'Uburundi umuziki w'Uburundi uri kubona gute umuziki w'Uburundi uko ndawubona mbona biragenda ariko buke cyane
gahoro gahoro cyane ntabwo bigenda nka speed nyinshi ariko bigenda ariko nka kujya ubona uruvo you know but ariko biko bigenda tu you know none ko kuvuga ngo biko bigenda buke buke ni kiye kintu kiwe gatuma umuziki w'Uburundi utashobora kugenda muri speed ukaba kugenda buke buke bivana n'ukuntu abantu tuvyifatamwo ya kuntu bigenda buke buke ukuntu tuvyifatamwo nka kujya ubona twi promotinga gute twi publicita gute you know mu mwanya in terms ya internationale canke nationale canke local canke gute haja niho bivana n'ikintu nk'ico yes I kugira ngo ubone ko tugenda slow canke tugenda cyane ningoga umva kibitera nuko twebwe tubidirectinga gute umva tubyitwaramwo gute yeah man. Ariko ikibazo mfise nuko abarundi ntidukunda ivy'iwacu twebwe nyine ntitwikunda ntidukunda ivy'iwacu ariko ngo two turashaka gutera imbere ngo two dushaka kuba ngo internationale ngo akora ibintu by'iwacu ndakumva ndagutegera akora ibintu by'iwacu two turajya hanze birantangaza cyane mbega wowe umeze nkawo cage uri tandukanye nabo jewe byanje mu bisanzwe kuko jewe I'm like ego urazi ego ijya bita inkona yeah egle ego yeah aho mbona ntabwo nkunda kuraba anya hafi gusa mbondi yumvira nibiri kure cyane yanje nibyo ntashobora kubona muri aya maso yanje gutya mugabo agerageza to put myself there nkishira hajya kure ntashobora kubona you know so kubganje sinibaza ko ariko je no ndabibona you know yeah kubera no bisanzwe you know I'm a musician myself ndi umucuraranzi nanje ndi mu musician muririmbye you know mugabo akenshi mu buzima namangirageza kuraba ukuntu umuziki wanje ushobora kuwuteza imbere ugere kure mu makungu hose kuko ndazi yuko umuziki wanje ugeze kure mu makungu nkuko ndi umurundi kandi urumva ninamenyekana ndi mu musicien w'igihugu cy'u Burundi urumva ni igihugu cy'u Burundi naco nyene kizoca kimenyekana cyane uko ndi umurundi urumva umuziki namara kumenyekana mu makungu abantu bazotegeza kumenya ujya muntu yavutse yavukiye hehe n'umuntu origine ya hehe urumva urubuto original ni hehe so umva ko nemara kumenyekana n'igihugu canje iyo mvuka kizoba kimenyekana kaya kizoba kikokira bon navuga gute kizoba kikokira mamara kikokira mamara so kujya kuntu ko turagira tugerageza kucamamaza no mu makungu yes bimenye so ganje ibyumviro byanje ni nk'ibyo onye namafise yes I which is the way buke turabona ko ariho biriko biraja yes gushikana umusiba ku mugezi yeah ariko ndiko ndabona abantu bamwe bariko baridoga ibintu by'iwacu Burundi bitera imbere ariko ugasanga nibo nyine bateko biteza imbere ugasanga umuntu ariko araba video zitanu amaze kurabamwe zose nta nimwe y'u Burundi rimwe kandi izo ze Burundi sikuba ngo ntiyazibonye yazibonye yazirenganye jumping se nimba cyaguse kubona niyabona akajambo k'ikirundi gusa ni anyway nibiki bashoboye urabona guys ingorane y'abarundi dufise ntidukunda ivy'iwacu deja twiko ntitwikunda kuko iyo ushaka gutera imbere urarara iby'iwawe ukabikurikirana ukamenya ati bimeze neza cyangwa bimeze nabi ariko kandi hari ikintu maze iminsi niyumvira ko n'ubu ntaratorera inyishu neza ariko inyishu yayo natoye ndayikubwira hano ico kintu ni igiki none ga sister wanje cici ikintu naravye ndiko ndaraba ndiko ndiga ko cyane abakobwa buga mu Burundi wacu bakunda aba diaspora kubi yes kubera iki
ande nabyunzi ubusaga sekresha ubusaga sekre please mbwira numbwira ngo ntabyunzi ibyo bintu nashaka nka yoga man atubwire kubera iki akobwa bikigiye kwa kurikira aba diaspora me je numbanza je sindimo wenda uri wote gushika pembeni sibyo Okay. bakurikirana aba diaspora sana kuruta bamwe bari ngaha abarundi ngo turakenye sinzi naho nyene avuga ngo abarundi turakenye ariko asanga n'irya mu diaspora ariko arakurikirana yavuye utagiye kure turakenye gukena kwanza ico kintu kuri wewe sinzi ukuntu bugifata gukena wewe kubwawe ubisigura gute gukena cyangwa ubukene dusigurire gukena irashobora kuba ari gukena mu mufuko ariyo mafaranga hari gukena umutima cya kabiri gukena amafaranga gukena umutima no gukena ubwenge ariko rero ubwo bukene ndiko ndavuga si umutima si ubwenge ngira na kanoti kuko bari kwaje kurondera kanoti okay ubwo wagerageje kubivuga anyway wagerageje muri ibyo bitatu ariko ubwanje ndakunganiye ko nane mvuga ati umva gukena icambere ubukene bwa mbere n'ububera gito ubukene bwa mbere no kutamenya kutiyumvira kutamenya ibintu kutagira ide koso kijana kuri ya point ya gatatu waruvuze ati ngo ubwenge ngo kena mu bwenge urumva ukenye ubwenge urumva ubukenye umva ubuze byose bon nashaza ivyiyumviro kwiyumvira kuko urabona ukuntu twovyexplica na cyane urabona mu bisanzwe hari igihe nkanje abatanzi kenshi je nitambukira ku mbago zanje none abantu barabaza ati none ewana ubigira gute ibintu uko bararaba bamwe ukuntu mpora ntarukanda jumping ndi mu mashow yanje mu makosere nibiki uje mutipe abigira gute kubera ewana bikagenda gute ko ramva nabandi bantu nyene bifitiye ayabo abire maguru nibiki umva naenda nabo sawa umva mwana ubona yuko ari cyo ubuze canke umva nyene muri make bigenda gute umva mugabo wawe ati none ngo agenda n'ubumuga bwiwe ngo canke ibiki mugabo kubwanje ukuntu namanda bishura agira ati ona ubumuga bwa mbere number 1 mu mutwe yego wabona utagiye kure uravye nk'umunsi umwe nafashe igihe nja kuraba hari umugenzi wese ko yagwaye bamujana hari ya ruguru kwa bitana kwa Rojanti rege tugiye kumuvisita twararavye hari ibintu byicagwa nimve ndavuga ati urabona rero iyo umuntu ubuze hajya anye niho biba byarangiye kabisa ijya anye ni nusu y'urupfu cyane niko ushobora kubivuga kubera ko nta na kimwe ushobora kuzogira mu buzima nta na kimwe yarapfuye agenda thank you so kuri je bajya nibo mbona yuko ewana nimba ari kwitaho cyane ni kwitaho umva abambere tegereza kwitaho uri nkabajya kumva hajya ujya byararangiye byaraheze umva nta na kimwe so ubwenge rero ucubona yuko ari cyo kintu cya mbere ivyumviro kwiyumvira niki kuko ugeze wiyumviye if you think right if yumviye neza ibintu byose uzogira byose bigenda neza wumva ako kanoti uvuga ngo kanoti kubukere niki none ako kanoti kazanywe niki kazanywe no atari bwa bwenge nyene gukora uronka ibyo ukora ukoresha ubwenge kwanza uronka ibyo ukora so you see ko icambere gusa cyo turavuga ko icambere kwanza please just think well mubwenge gerageza kumedita ugira ama idee meza ama vyose uzoca ubibona
ntakujya abandi basenga gusenga nako ni kwiza mugabo rero uheje gusenga ntushobora kurangiza gusenga muce wicara ngaho onye ngo bana ndasenge imodoka jewe ndayironda amaze gutembera narushira tambuka ufunga amaso nta kimwe ari karakora ucubona iyo modoka woheje kwisengera haguruka get up and move get up stand up for your right umva bumara kurimba kubwira ati ewana haguruka and move genda umva ugwanire agateka kawe nako ubuzima nibwo gateka kawe kambere you know so you have to stand up and move kuko utahagurutse ngo bigire ntawo bikora ntivyikora byonyene ntivyikora birakogwa n'umuntu wewe ni utegeze guhaguruka genda ukabikora hama bigashoboka ukiraho nyine akantu no kunganira uko n'abantu n'abakunda kuvuga kugira ati ngo ni Imana ifasha uwifashije kandi dukore dusenga so nushobora kwicara hasi ngo usenga ngo urarangije rero ngo ukore ni wicare vyizane nimba ari yo modoka wasengeye ikitibuka iva mu kirere canke hehe imbere y'amaso yawe ngiyo onye ameza giye utagiye kubikorera iyo ni magie you know I know. No, we don't believe in a magic. Yeah. Oya yoga man. Jirarabye nsanga abakobwa bakunda ba diaspora. Abakobwa bakunda ba type bafite amahira. Abakobwa bakunda tujya tuntu baguma baronka gutya batora. Rero abakobwa b'ibinebwe batakora. Bamwe bakunda kuko tuvuga ati dusangire akabisi nagahiye. Wewe rero usinichomokeye iyo haja gahiye gusa. Wewe ndo unanichomokea. Oh rero wa muri busy uronderana niyoka iyo gwahiye gusa. Iyo gwahiye gutaganye. Ugasanga ugiye gukora? Woronka ukirinda nakagasuzuguro. Byinshi cyane yes thank you. Kuko kwa muhabwa ku mwanya bitera gasuzuguro. Abakobwa bamwe ko murankurira. Urakoze cyane no kuvuga ibyo cyane. Abakobwa mukunda aba diaspora. Abakobwa mukunda batipe bafite inoti. Muri suzuma neza muzosanga namwe mudakora. Kuko iyo ukora urakora ha mico washuka ciha nibikunda umuntu akaguha azoguha nawe uri kurakora. Winjiza mu bindi. Nimwisuzugura. Kuko niyo guha rimwe kabiri gatatu azogusuzugura kandi azabona ko atacuma cy'imyuga. Atagucoka. Ubuzima bwose bwawe. Abufite nka mu biganza byiwe. Atagucoka ni nka kujya kwibazoka. Urabona ijojo. Ijojo. It's so sweet so sweet. Mugabo ukuntu mbandanye uhekenya. Burya buryohe butamutamu uko bunaisha Jamere tatupa none bubwira. Gacurondera yindi sauce. Yindi sauce shasha you know. So must try you know. Mubirabe neza you know. Isimase okay. Utegerezwa ubuntu burihabwa ya nk'indirimbo yanje mwe nkunda kuririmba ntubuntu burihabwa you know so burihabwa kujya nyene kuko ni wowe utegereza kubyigirira you know stand up for your right you know and then wihagarare ko ntihagire uguhagararako nturindire ngo umuntu abaguhagarare ku gahanga ariko wowe kuko bishoboye ihagarare ko hanyuma kila kitu kitakuwa sawa. Ugasanga umukobwa ni impa ishaka ibinkeneye igenda mwibarabara kandi kuja kuronko tugenda mwibarabara rusabirize tubone ko nimba bishoboye wambare na baje agasanga uri na baje yo gusa na baje tubone kusabiriza sister ugasanga umukobwa allo urumva nkeneye amafaranga ya naye genda ukore haguruka ukore uyihe mbega ushoboye iki none ndagumutahe aho yawe amafaranga yonyene bari karavuga ayo mafaranga bari karavuga umviriza kimubaza ati office plan yayo ni iki ni biki ufitaniye imigambi ufitiye ayo mahera uzakoresha iki gukora niki oya ugira uje kuyakoresha iki acha kubwira ko wanamubwira ati dukora ikintu arashonjagira aje kurya gasahani kangahe hariya agomba gusohoka you know igisuko agomba gisuko nubona tunjanye nawe wibereye gusa natural
yani nta bintu byinshi afu tena ni fresh tu mbona ibana poa mungara ishurwe so sinzi gituma rero abandi bakobwa birirwa bigora ngo nataka utie nini double kile kintu cyose ushaka double amanzara ntubona ko none hari cyo bibaye kweri for this beautiful something so ibyo ni ibintu bibagora inside so just try to be free yourself ujipe uhuru and then uwo mwidegemvyo nawe uzoshubana nawe mugabo ariko wewe ni uri tayari gutoranya uwo mwidegemvyo muri wewe and then kuko uwo mwidegemvyo wowe uri tayari kukubana nawe and then you'll be fine. Ariko namanyumvira yo ariko namanyumvira ko kubera iki umuhungu afise inoti ashobora kuresha umukobwa iwabo atanatumwe bafise umukobwa atacafise arishikana ko umukobwa bon ubona nyine ko agaragara nk'umuntu nyine atameze neza ariko umukobwa akenye ntuzosanga ariko arakunda umuhungu wabo bakenye kandi ivyo onye akenshi vy'amabiri wacu mu bihugu vya umukobwa akenye yamaya nk'umuhungu akenye kubera iki ivyo kandi navyo vy'amabiri kenshi mu bihugu vyacu vya Afrika les Africains my brothers and sisters niho kenshi vyama ntuzosanga situation nk'iyo onye birababaje muga kubera iki kubera akenshi usanga hari inyigisho umuntu waba yarakuranye canke experience umuntu aba yarakuranye ugaca usanga hari ukuntu akamenyero ibiki ibintu nk'ivyo umva umuntu agacetamo gutangura kubona yuko kumbe rero ubunye niko ibintu bitegeza kugenda mugabo suko onye umukobwa ngo akeneye umuhungu afise imodoka afise akazi keza none gashaho umpiritsa nanje ndakubaze sister nawe ufise iki sister uwo muhungu afise imodoka ukiri kurarindira mpaka wera umwanya ugiye ntugaruka sister you see when time goes you don't come back umwanya ugiye ntugaruka yego heraba imyaka ibiri kira kujana unaona kandi siri tutuvugire kuri nyine by'abasista urabona nk'umukobwa aba yamaze kugira tuvuge nka 30 combien imyaka 40 kuva 30 kuduga ku mukobwa yari imyaka myinshi cyane aba yajaje imyaka myinshi tuvugisha ukuri sister sivyo none ku mukobwa para ku muhungu I still got more time tuongee kweli so ugeze maka muri yo myaka nk'umwigeme haujapataka kitu kuko nubu onye ni gake cyane ushobora gusanga umukobwa yakwijije imyaka 30 ataragira umwana mu buzima. You get me? Sashike. You get me? You understand what I'm saying? Yes. Imyaka 30 umukobwa ataronka umwana. Ivyo onye si kenshi. Ni gake cyane ni bake ewana abayihanganye byatari kandi cyo mushiri wanje ni Yesu. Kandi uyo onye uko naona sasa probleme turacaja aho hose. Sisi turaje aho hose. Aho uzoza gora ko pole tu. No mwendo. So cha wibaza rero nimba hariho uwo onye ba amaze kugira muri yo myaka ataragira umwana ataragira umusheri wiwe atagira waratayo mupango hana now it must be something is wrong truly speaking ni kimwe muri bibiri kama hana mupango nimba adafise plan yose kwamba okay jewe agenda yanje nuko you know ni bwa bwenge dusubiye kuri bwa bwenge kandi kuri ya mind control you know arige umuntu ushobora kuba umugabo urafise icurindiriye ico uri 100% for sure uri siri naco ijana kwijana yego niwe wuwo uzosanga maka muri yo myaka ataragira umwana wala nini kubera acariko anakimbiza na dreams yake kandi iyo ari sure of ari tayari no gupfira apfire ivyo uwo ndamutahura
ndamutahura kuko onye arifitiye plaza wari bize maybe yagomba no kuzoba president cyangwa agomba wumva bituka mahero mugabo rero wewe nimba wamaze kugera muri iyo myaka yose haona mupango wote yani wewe ukurindira gusa ngo umuntu nyene ngo umwe uzobona afise amahera umwe afise ya modoka umwe yafise ibyo nivyo bigutumye ukurarindira n'ubu unye unapotea guys unapotea hama bamwe nabo bahashitse muri iyo myaka bashitse muri iyo myaka bamaze kugira umwana babiri bangahe umwe you know kandi ugaca usanga abo nabo bamwe bagiye bahenwa yibaza ati rero ahanye nashitse rero kuri wa wundi umwana ko mbona ko ariyo namba je narindindiriye yukumera muntu naye ni wahove wowe urabimenya sister you know ndashaka kukwibira ubusekere bwinshi nuko nyene fresh nibira mugabo rero ugaca usanga yaraso onye mugabo akaza kubitahura haraciye umwanya yani icabaye carabaye karabaye nyene nuko onye iyo menya si jambo namamimba irishakuwa nuko onye utangura hasi yo menya ni bikiro kandi ugasanga baramubwira wumva baramuhano muga ntashake kumviriza ko mimi hapa wewe not na muga kumeka gatipe nako karamuhenda kwanza ugasanga kwanza niyo modoka kanazima tu iyo modoka yenyewe nayo karatiza karala kodi yani ujue yani ewana na haba honyene ana essence wanampatia banamupa there's always something that is not completely mugabo wewe kuko babifite target ziwazi ko ebana leo mimi ndo leo lazima nipate yani siniko na chuma reka kwanza ndaharure ndaza guca kwa nani kwa Sofia haja na Sofia mwebwe nka bamwebwe batanu bose arabafise bamwebwe nka batanu batandatu ndwi arabafise kandi ewana jana kwijana siri kwa kaka nina hacha kwa kaka modoka yati agatirano kazi mvuri hisi agatirano ni kabi kagutera n'amanyama none nawe kama wamunyaje akaza agucomokera na kakaduga every time umubonye akaza wobura kuvyemera none ko ari guyewe none nakubwiye ko ari modoka yiwe none uvuga ko ari yandi si wowe umubona ni wowe umubona yes piga sasa zingine inaanza ko none tuzotanga kubana ryari canke ibintu bya mariage n'ibiki aha bari umuhungu yo bigira umukobwa umukobwa nawe kana nito niko nakubwira nyene mariage tuzogira ryari babu kunatongoza mwanaume jiwazi akunaga yo bitu jiwazi umugabo ni waje kuvuga ibiri muri kuko kunda bizi neza na normal kera numva nuko twabonana n'abakobwa baruguru kenshi niko takunda kubibona mukobwa yarumva naho yagukunda byaramugora ngatangira kubwira ati bana ngwe nabana yakarara tongoza mimi sawa tongoza ariko udoba goje tem kile gisimba ngo ndakurota ngo nakubuze no ubongo urishaza onye kubesha gatanguye ubibonye gutyo byatanguye mukobwa yagutanguye kujya nyumva ubeshe rero bwatangu kandi gutanguranye nawe nyene Rona iranche ndabibona teye anye rero namaze kugira nafatishije sasa pamini ndafanya lolote nalotaka agasabune kafashe kurabona kafashe nyene kari Korea yo mara rero ni mwiyubare cyane my sister mwiyubare kuko ubuzima nikatihabwa you know when you've got chance to live ufise umwanya wo kuba ukiriho ubayeho uracahema cyabona uracadogadoga it's a blessing ni muhezagiro you know ni mugisha you know wahezagiwe no kuba unye turi hano tuko tuvuga gutya anya twahezagiwe tayari you know every minute mu mwanya ari wose
ari ugushima utegereza kuwushima kila munota wari wo wose ukurenganye sio tunasubiri gushukuru tu ngo dushime mpaka umwaka uheze umwaka kuri bonane hapana babu sio vile you know so because ni ibintu byinshi so much going on you know ibintu byinshi cyane ibintu nk'ivyo you know it's a crucial point is very sensitive hasa wewe umukobwa aje kuresha umuhungu wewe ibyo ntumva ko ari ibintu bidasanzwe mugatwara amavyamaze kuri mugabo ubunye vyamaze kuri bisanzwe sio atari yani mugabo neza na neza sio fresh nukuri birateye agahinda ko umukobwa ari waza kubwira umuntu so ujya rero biza kugenda kujya anye kuri abo benshi usanga bamaze gushika muri rya myaka yose tayari nafu alishapata bali batoto mbili watoto ngapi yoga wale akatangura kwisubirako rero ikanaona sasa wana ya majojo ya mabazo katako turavuga shaka uka kavu ariko rero bon sinzi ko no bivuga but you got me you understand what I'm saying you know twishisha bugufi sometime gusa muri silence you know muri silence wiga vyinshi cyane mu bwitonzi cyo tumubwira tujya mu ntahotse mu ncabugufi uronka vyinshi uriga vyinshi cyane bwana kurenza nabo muri universite ndagutera inkuru rero neza ndakubariye kujya ko intama unajua kumbe kuna rekodi ariko nawe ni wigira ngo ubishi nawe birarenze biragiye you know so icyo navuga nuko nyene my sisters tugerageze aba sister baze bari you know ja muri silence umeditete bako barumviriza mwumvirize neza ni mwitonde kabisa muri kujya kwicisha bugufi muri kujya kwicisha bugufi uzoronka byinshi cyane uzokwiga byinshi cyane bishobora wumva ishure si mpaka hajya kwa mwigisha gusa hariya kuri school ku ishure hajya kuri école secondaire ya école primaire ya ego na hajya ni sawa ukongeza muga hari kindi kintu tegoza kuronka naturally kabisa kuno mubona kavuga ati iki inye naturere cyarinjiye nico kintu nyene ufise sinzi ni karemano canke gute mugabo something like that ari byo uzobironka izo nyigisho uzozironka muri kujya kwitonda ubwitonzi kwicisha bugufi you know and you learn more through humbleness afise abakobwa ne bakobwa bagenzanje ariko ndabivuga afise ugasanga abakobwa batakumaindi watajijua ugasanga abakobwa tuko turikira abatipe bafise imodoka iki nawe nta na kimwe urarondera yakubwira ngo aguha amahera y'umutahe ngo yango je ngo sinashaka angalia sasa usishaka gukora karabaye none kandi urabona umuhungu urabona how batamenya kuraba bamenye umuhungu nyawe rero umugabo nyamugabo umwe canco wa misa uraririmba urabumva umugabo nyamugabo avuga ukuri numva ko nkwereka arakwemera umutahe hapo si ndio mtu au jaona mtu hapo sasa mtu wa maana ndio nafikona muone umuntu ari very important kisha sana kwambia kupatie hizo franga unaanza osa kwa kuja kunutiyumvira kuja kutiyumvira rero kwa kubona kwa ujya niwe muntu uragukunda ujya niwe wa mugabo rero agukunda neza umuntu mwiza suguha ahubwo nukwereka ivyo yoguhaye yabikuye biva yes hakuja rakani kagani bakunda kuvuga nimba ari mu cyongereza bakunda kuvuga kenshi about the fisherman wo murovyi wabona si byiza yuko ujya kunzanira amafi misi yose baroba hama uziroba gute nyigisha kujya kuntu baroba hama nanje nzindaro nkizi wanje naroba niyo rero niyo blessing onye wahejeje nawe wamwigishije kujya kuroba ahura hejeje kabisa mufashe nawe rero bamwemere kumutahe akore nivyo byivyo aboneho y'amafaranga ava ndakumva neza nagusikiye afisa mu rugo yabamutwara naho bakamubwira ati rumva madame ukuntu ngo je ngo navyo noshobora ngo nzero urugo rwanje wabara baje ibintu bimeze hama ejo
yatangwa kwima ibintu ngura nangwe kora none cyo ndi banke yawe ibatse cyangwa nicyo ndi ishamba ryawe uraza kwamura everyday ushaona sasa baraduchukulia poa yani wanaume oya bon abakunzi yo kwadukurikirana cyane abakobwa abamama twese turi mu mugumwe turabe dukora amaboko mu muzu dukura amaboko mu mishati dukura amaboko hama dukore ubwo rukundo tukenya ku bagabo bacu kuba type barondera batipe muri kigiye bariko barondera umukobwa akora kubera ko ubwa mbere abakobwa nibo barondera umutipe akora ariko ubu naho umutipe nibo barondera abakobwa bakora nta matwebwe twicaye tudakora tuzobabura tutangumva ngo Yesu ni umugabo wanje Yesu ni umusheri wanje angalia sasa kwibeshera uko kose no kwibeshera tangura kubesha kandi ugatangura kwibeshera wewe nyene Ongereza Yesu hehe wowe ure gukunda ivyo ubona ukuja gukunda ivyo utabona ego biriho ubu Yesu canke iki byarabayeho niki but nibyo utabonye utegereza gutangura kubibonera kuvyo ubona ivyo ubona nivyo bitegereza kuba ivyizigiro byuko nibyo utabonye byarabayeho byariho kandi birashobora you still can connect with those ariko utanguriye kuvyo mbona ndiko ndamubona nga sister Chichi you know nta muntu ambwira ati harabaye sister yitwa gutya na gutya ameze tamuzi amaso ijisho ryanye cyaramubonye kuko you see when I'm looking at you niko ndakuraba gutya umenye yuko kila muntu wese turi kiyo cyuwundi you know ahajende kiyo cyawe je nico ndakubona wowe na tutambiana mwe ntubibona niko mfundiye kwanza ijisho neza na neza we ntiwibona indani ijisho ryanje tukuribona naje niko ndibona harya you see so we are one and that's how it's connected and what we have to understand utegereza kugutahura ibintu nk'ivyo onye ko mu buzima ari ugufashanya each one push one each one teach one umva turigishanya tukibutsanya umva tugafashanya gufashanya ni kujya anya ubwo rukundo gubu unya hurugeze s'il vous plaît mwavyumvise namwe kunoze cyakara bivuga umva unya bakobwa abahungu ko ashaka kwera abantu bakora umva sikuvuga ngo gusa utaikara pale alafu bize kwa biti ko nenda motomoto hapa umva abantu bararuha abandi baragira gute ni byinshi mugabo dufashanyije wewe iyumvire iyo ukora iyo urakora nanje kandi ko ndakora umva ni please shetuba n'umusaruro ikinangaza rero yogamani abakobwa nubwo babagize chance yo kuronka ayo mahera canke bayahabwa n'abatipe canke bafise umufiance wabo afise amahera akababwira ngo agende kuba present wabo kimbabaza ndakumviriza ikibabaza nuko baca bagenda kubereka kwa onkre wiwe wabo cange mu nzu batiye bakananirwa no kubajana kwa mama wabo iwabaho bavuka mu nzu bakuriyemo kandi hajya ari important yuko ujya mu fiance wategeza kubona cyane uko bimeze kose uko hameze kose no hari important Lore sister ibyo nibiki biterwa niki namani yumvira nanje ibyo byo biterwa niki je nibaza ko baba bankagasuzuguro bareke kubonekana naye imbere y'umufiance wabo ariko bakananirwa uko niko kwa magasuzuguro cyangwa niko kwi upumbavu sasa unaona tabitaye ariko rero irangaza urukiro bategeza ko bamenya warabahishije cage ariko gasanga mu moto barukiye kuhamenya kandi bahamenye umva ni vyiza umuntu hamumenyesheje ari we akahamenya ari we wamumenyesheje apana wewe wenyene aje kuhimenyera wewe wenyene hajya ni danger rero imbere gukora ikintu banzobwira umuntu ukuri kuwa mkweli abona mu buzima ibintu bikenewe neza na neza sister ni ibintu bitatu kandi nama nabivuze jewe kenshi ahantu henshi nama nabivuze ivyo bitatu birakorana birakorana nka kujya urumva bakubwira ngo turi batatu badatana mu ndagano
Akubwira ngo namashiga. Wa mashiga kuno havuye ko narimwe ishiga narimwe gusa. Ushaka guteka. Bitakuwaye. Hayozekana. Nka bamwe bandi bakubwira ati ubumwe ibikorwa amajambe. Umva ko ari ibintu bitatu bigenda bijanye. Yeah. Hari abandi bakubwira ati kwitsina rya data rya mwana rya mutima mwiranda canga ari we mpemuyera. Umva mugabo gusa ni bitatu gusa ngo bigenda bitatu. Yes. So je nanje kuri je as a rasta. Sibyo? Nurukundo. Ukuri. N'ubwitonzi. Icishe bugufi, you know. Ivyo bintu bitatu birakorana birajanye kandi bigomba kumera nkuko bisa mugabo nuko bikorana. Wabona urukundo? Urukundo ni ikintu kiri ukuri. Kidashaka akantu kariko kose kivangamwo na gato. Kivanzemwo na gato iki ubye rukundo cyaruhinduka bombe. Ni bombe urashobora kubomoka hewe. Kandi bomose umva ni hatari. Yes, so, you know. Ukuri kurakenewe. Kuko nimba umuntu aguhenda ntagukunda. Oya. Umuntu akubwije ukuri urya niba umuntu agukunda. Cyane. Si realite none uko siko kuri none usi ni ukweli nasema. Cyane gose. Ndakubwije ukuri mana gukunda. Umuntu aguhenda kugira ibintu by'ububeshi. Umuntu ntabwo agukunda nta ni plan nimwe agufitiye ngo nawe. Cyumuva inyuma hakiri kare. Iginde ratro dusanga umukobwa baramubajije urafite abavyeyi kiniki uvuka hehe. Icambe yakubwa nta muvyeyi afise. Ahubwo ko umwana mu muji. Sivyo? Ni hatari sasa. Ni hatari sasa. Afu sasa una kwao. Urabona rero. Nubona none. Ica gatatu ni hehe? Kujya kwitonda. Yego. Cha bugufi. Kwicisha bugufi. Urazi gituma adashaka kukwereka iwawe. Hajya hasa kurya. Ni kwera umuntu ntashaka kwicisha bugufi. Atakuwa hai. Nukugara. Ingara. Yeni mutu atari. Jewe none we nibiki none we. We none ntugisonza none ntusonza none nk'abandi. Njara igushikage. Jiwasi. Nk'abandi. Nibatsi. Wewe ntuja mu bindi nk'abandi none we bitugane. Icishe bugufi. Swat akanka kukubwiza ukuri yuko hari ikintu atazi muga ntashaka yuko wewe ubona yuko atazi. Yana atakonesha kwamba yanajua vyote. Je byose wewe yani wewe yani shora ko. Wanajua. You know wajuaji. Wanajua. So uko kose nukugara kumwe kudashaka guca bugufi. Kwera ndakubonye yuko kuko akibaza yuko ya karibaza yuko ebana umuntu ntiyabimenya yuko jewe ebana tanicukuriya vipi yani bagufata gute none aranzi ko nambara style ukuntu meze mwisite ataboni wacu ngene hameti peut-être urya muntu yagomba kumenya cyangwa gutegeza kumumenyesha hari ibindi bintu byinshi cyane ari guca gufashamo mu buzima cyane ariko wamuhishije ni nk'umuganga w'umushije gikomere azokuvura gute wabone gituma navuze rero ko ubwitonzi nabwo kwicisha blessing cyane no cyane gose ushogira imigisha cyane ushobora kumenya kugira ubumenyi bwinshi ubumenyi kabisa you know so it's too much ivyo bintu bitatu rero birakorana ya bigenda bijanye that's what we must have kila muntu wese aho niho rero niho vyabureniye ku mugore naho nico cyari gikenewe umugore naho aho ni general kwa wote yaba umugore yaba umugabo ego tuje ku mugore wenyene rero ku mugore uzikintu gihora kiba rero nambiye abi wabo baje kumuraba nabi wawe Kwara zitara basirimu abazita basirimu basarari atangura kuvuga ngo urumva shere nguyu arahisha ko ari wiwabo kudanganyana sana cyane akabesha ngo yazanye umukozi kandi yazanye umwana wiwabo just imagine yaje kumuraba kora wize nk'abigenza aciye amita umukozi
kandi mu kwita umukozi nta mwita umukozi ujya mwene wabo bavyumva ko birashobora gusarisha cyane birasarira hano samufata nabi ibazi guys oya tugabanye ibyo tugabanye nashobora kubwira bajya abantu yuko ari umukozi ujya mwene wabo ari hajya ko byumvise birashobora guca bipfa ari munyegeza cyane hakaza mama wiwe ngo urumva ngo uyu n'umuntu iki ibazi guhisha mama wawe ko ari mama wawe so kubera iki uribuka ko mukiri muri fiançailles wamubwiye ko nta mama wawe ufise so ibyo byose sister biri kimwe ni kimwe mu bintu bitugira ntitube internationale cyangwa gute kuko nimba tumba kuba internationale no mu bikorwa byose dukora ni ki production zose zi kuko unye turashobora kuronka production zivuye mu Bushinwa ukwiye kuba sensor zironka zivuye mu Banyamerika na hehe none twebwe natwe production zacu zishobora gushikira gute bajya Bashinwa nabo you know that's what we must think you know rero mugabo tutishijije ibyo bintu bitatu ndio dutegeza kwishimikiza urukundo ukuri ubu munyakuri umva cyacira kuri mengo umugabo nyamugabo n'umugabo avuga ukuri bakamarwanira ego cyane yamagwanira amahoro oya ikibabaje kirengeje umugabo nyamugabo n'umugabo atabesha ikibabaje kirengeje ntacuzi agenda gupostinga agapostinga babandi bameze neza bawaka kuri babandi kwabo batameze neza ngo ifoto apisi na poste imeze fo ntiyafashe birambabaza sana kandi iki ndakivuze ko nacize ko kirambabaza guys namwe uko murankurikira menya ati birababaje fuke duhindura ingendo hama tuzotera imbere gute tuko turakumira abandi nimba umeze neza fata ujya utameze neza mugire neza urako nawe utazoza mu posting urako atazoba umuntu ashobora kuba ari bogare ashobora kumupresenta n'abarara muri street abarara mu barabara hajya bajya babita abandi gasha ngo mayibobo mayibobo sha kula mayibobo ambaye ni bogare handsome but you can see nshobora kubona bujya the beauty side here or here you know gakubera ko arishafifia na nini lakini nenda umuoshe vizuri nkakuja anye shura kubona kugira inzahabu urabona inzahabu uri kwa mavumbi urashobora kumenya ko ari inzahabu ushaka kumenya lakini gira uyihana pauze ndio angalia sura tani so it's like that yeah kuruganje rero mu ncamake gusa ike ibintu bitatu bifoye ko abantu tutegereza kubigendera tutegereza kubigira inside us indani mu mitima yacu mu bwenge bwacu you know in our soul muri twebwe muri mpemu wacu mpemu you know esprit yawe yes yeah urukundo ukuri no kwicisha bugufi humbleness arafu ivyo byose tubifise ucumbari uzorabe ko tuzosubira atutangayika yoyote atangayika kabisa yoga man ndashaka rero ubwire akantu nk'impanuro abantu bari kubadukurikirana kuko tworara turavuga tukirangiza nibirebire n'umwaka ibyo tumaze kubona ni byinshi kandi bitubabaje nuko nyene usubije bwo mugabo ndagisubiramo kuko cya impanuro jewe nikijya anye twitwararike ibintu bitatu ibi bitatu kundane basha kundane ko mudakundanye nta kizopfa gishobotse tudakundanye ntibizoshoboka tutagwizanye ukuri tukishinga bya bintu bimwe twamaduhendana tubeshanya kubera I'm sorry to say kuri jewe urabona bijya bintu batubwira ngo kera ngo urabona ngo umwami yaravukana ubuto yego ngo muntu uzenya amasaka twambirishe ukweri jamen ibyo bintu please nimba n'umuntu uri wose ushobora kungwanya kubera ko mvuze gutya anye mugabo ko n'ukuri je ukazoshaka kuzunziza ukuri poa sana kwanza nduryoherwa cyane kuri kuko nsize ukuri kazi mukuri guca muziko ariko nigusha nishobora guturira umucanwa ku mucanwa oya ni man I'm a fireman you know
yeah man, we give you fire. Fire of truth. You know, fire imwe umuriro ukuri kurimwe umuriro. Kurimwe umuriro kurujya muntu Yesu uwo muriro nyene ni uwo muca. You know, so kweri kabisa ibyo bintu bitatu ilifo tubigendere hanyuma namwe muzombwira wamaze kugira iyo achievement yo kuronka ibyo bintu muri we wenyine azobishingira intahe. Wenyine azobishingira intahe kuri kwamba bya bintu biko biragenda. Yes, so tugira amahoro kandi twame dushigikirana. Tuba dushigikirana niko gwa rukundo nyene muri twebwe twese dutezanye imbere kuko wiyumve yuko uriko urateza imbere mwene wanyu cyangwa umugenzi wawe uvyumvemo kandi umenye yuko niko bimeze uri kuriteza imbere nawe nyene. Nitwavuze yuko jewe ngiye guteza imbere kwiteza imbere nkuko ndi umurundi navukiye Burundi maze kumenyekana n'Uburundi n'ubuce bumenyekana none cyane kira murundi wese acamenyekana ahagiye agaragara bakumva n'umurundi. So nivyo onye kubera benshi tukunda kugira ibintu byo guhendana tugahendana internationale hari abamisisi hora bagenda hanze abandi narabiboneye cece nyene aragenda shise i Burayi nko muri France umuntu yagiye kubita show mugabo agiye kubita show kuririmbira abarundi baba muri France. None wagiye kurimbira abarundi baba muri France iyo uco yita internationale. Ata mu Faransa numwe yaje muri iyo show yawe ataki murazoshaka murabe n'ama video yabo baje kugira mu Faransa canke England canke hehe canke ngo Australia canke Canada canke bakoreka video ucura abirabure nibo buzuyemo mugakijya n'igihugu c'abazungu. Abazungu bari gutegeza kudomina muri show yawe ko basanzi wabo yego bakwakire. You understand what is international? Yes. Ya radio yakijya gihugu ategereza gutangaza n'abantu zenye n'amateleviziyo ma TV yakijya gihugu yakiteza kugira amatangazo yuko umuntu nk'uyu yaje yashitse ngaha igihangange niko bavyita. You know, so umezese guseterational n'amambona ngaha wo mu Burundi yari Kajanine. Kajane kuko no nige nari muri South Africa twaramubonye muri televiziyo nationale ya hariya SABC irikiramo iramugirisha interview. Umva nabantu bagira na concert zabo show zabo ziba mu ma stadium apana mu kabare ka somewhere you know then ugacuza ngaha uhenda ba innocent people nini tulifanya vitu vya wapi babu twakubonye you went and play in some tavern mu kabare bagiye kuvugiza mu kabare kamukiya gihugu wumva ari international. Binganya nuko ujya muntu ehera ujya mu Nigeria aje hano baza kuvugiriza he semu za hatari mabichi wapi line nini abandi barahabwa stade hajya kavugiriza muri stade. You hear that honor? So kivyo byose byamabiba kubera ko kujya kuri nta kuri dufise unakuja unatanganya sasa watu wewe wagize ibintu bya taye nini mugabo nta record ni babandi nyene community ya hano bagiye kurimbira hariye ibyo nishobora kuba international na nini. So tukureke no kugara tumenyeshanye twigishanye wemere wigishwe mukuru yigisha ko ari icutazi. Yes, hari icutazi inzi jewe hari ico jewe ntazi nawe uzi rero twuzuzanye. Yes. So jewe nivyo gusa novuga kuko nuko wabivuze ni byinshi cyane ntitwo birangiza. You know. Okay, turashimiye kandi Yoga Man ari karadukorera mu byiza tubwira ibintu byubaka. Nibaze ko umuntu yakuri iki kiganiro ni kiganiro cyari gitomoye kiganiro kubaka kira muntu wese ahabari ikiganiro gishobora kumva ko buri muntu wese yo kwisanzura mu bantu kandi akumva ko yoshobora no gutera imbere akwemera kandi gateza imbere n'abandi. Kandi guys tureke kugara guys tureke kubona ko umenga ibintu byose babyaduhereye turiya duce bugufi tubone bato ko ari abantu bakuru ko ari abantu twese turi abantu. Kini ikintu nababwira abakobwa cyane mu bakobwa eka kurukira inoti zirondere nabo bazokurondera ubuzi agaciro uhawe n'uwakurondeye ntikangana nako uhawe n'uwo warondeye. Reka twiha agaciro twebwe ubwacu dukore amana nabo bazi baturondere
hama turandiriye cyane turabashimiye cyane kwa mwadukurikiranye ibikorwa byose twagiye turakora turabashimiye gose mugire subscribe share na comment tugende tubona kandi mugire mukurikirana kuri byo bikorwa byose tugende tubazanya kandi byandi bishasha mwarahezagiwe cyane salut hezagirwa